Kuvayo igice ca 31. Uhoraho atoranya abakozi b'abahinga. Uhoraho yongera kubarira Mose ati Heraba ntoranije Bezaleli mwene Uri mwene Huri wo mu muryango wa Yuda, kandi namwujuje impwemu yanje kugira ngo agire ubwenge bwo gutahura no kumenya n'ubuhinga bw'uburyo bwose, mu vyo kwigenera ibikorwa by'ubuhanga no mu vyo gucura izahabu n'ifeza n'imiringa no mu vyo gukeba utubuyenge two kurumikwa mw'izahabu no mu bubaji no mu vy'ubuhinga bw'uburyo bwose. Kandi raba ndamushizeko Oholiyabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani, kandi mu mitima y'abantu bose b'abahinga ndayishizemwo ubwenge ngo bakore ivyo nakubariye byose n'ivyo vyibi, rya hema ry'ibonaniro na ya sandugu y'ibishinga intahe na wa mutemere wo guhongerako n'ibindi bintu byose vyo muri iryo hema, na ya meza n'ibintu vyayo, na ca giterekwa kw'amatara c'izahabu iramuye n'ibintu vyaco vyose, na ca gicaniro co kwoserezako imibavu, na ca gicaniro co kwoserezako ibimazi n'ibintu vyaco vyose, na ca kigarigari n'intebe yaco, na ya myambaro ijishitse niyo myambaro yejejwe yo kwambara Aroni umuherezi n'iy'abana biwe yo gukoramwo igikorwa c'ubuherezi, na ya mavuta yo kurobanuza abahanga ibango, na ya mibavu y'ibintu bimoga yo kwosereza ahera. Ivyo vyose baze babikore nk'uko nyene ndabikugeze. Uhoraho yihanikiriza ivyo kuziririza isabato. Uhoraho abarira Mose ati kandi uzubarira Abisirayeli uti ntimuze mubure kuziririza amasabato yiwe uti kuko ariyo kimenyetso hagati yiwe namwe, uko ibihe vy'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana, kugira ngo menye ko ari we Uhoraho yama abeza uti nuko muze muziririze isabato kuko ari yera kuri mwebwe. Umuntu wese azoyizirura ntazabure kwicwa. Mbere uzogira ico akora cose kuri uwo munsi azarandurwe mu bwoko bwabo. Mu minsi 6 aba ariho ibikorwa bikoregwa, ariko ugira indwi ni isabato yo kuruhuka bihebuje yerejwe jewe Uhoraho. Uzogira igikorwa na kimwe akora kuri uwo munsi w'isabato ntazabure kwicwa. Nuko Abisirayeli baze baziririze isabato, baze bayitondere uko ibihe vy'urungano rwabo bizogenda bikurikirana, rize ribe isezerano ry'intava n'ikimenyetso hagati yanje n'Abisirayeli kugeza ibihe vyose. Kuko mu minsi 6 ariyo jewe Uhoraho naremyemwo ijuru n'isi, ku munsi ugira indwi nkarangiza nkaruhuka. Uhoraho amaze kubonanira na Mose kuri uwo musozi Sinayi, amuha ibisate 2 vyanditsweko ibishinga intahe. Ivyo bisate vyari ivy'amabuye vyanditsweko n'urutoke rw'Imana.